akabazo ahantu utera amazi ariko nahatashitse aho mbaye abandi yarabashikiriye n'amazi ntiyabashikiriye none no mwita umuhanuzi w'ibinyoma canke hano w'ivy'ukuri myaka 15 iraheze urumva abana bamubarira ngo umva ivy'Imana yabashubije nguyu mugabo ariko arizagira iyo turiko turavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami hari abantu bavuga bati bariya abantu bagwaye mu mutwe baradeprimye nimubarondere ko ikintu kizima mweba ntimubone bwagera mw'isoko akavuga ubutumwa ejo nagiye kumuterera icamaza gukoranya abantu mvize ikintu kinyakamwo kugira ngo mvuge nuko Yesu agira agaruke Yesu nashimwe kugira ngo sinze ngiranire urubanza n'umuntu n'umwe naciye ndababarira nti Yesu ari ku rugi mwizere Kristo Yesu kandi muze mwihane abo rero twabonanye uwo munsi nta rubanza dufitaniye na gatoya mu mutima numva ntavuze Yesu numva ata mahoro mfise ndamushingira intaha mbega wewe nawe mubiri uramuvuga canke ugaragara dimanche imisi yose ngaho rusengero uzovuge Yesu Kristo Bibiliya iravuga ngo umuntu azonyatura nanjye nzomwaturira imbere ya Data n'abamarayika biwe Yesu nashimwe Imana rero ngo yibuka Nowa Imana iramwibuka mbega wowe uyu munsi hari icyo ufise usaba Imana numaze igihe kirekire urasenga numaze igihe kirekire urahamagara Imana hari ibyo none yo kwibukamo nawe muko yibutsa Loti yaramwibutse imwibuka ko bwa Aburahamu hari abantu bagendera ku masengesho y'abandi bagacamira kandi aboreye amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo murakoze dushimiye Imana iduhaye uyu munsi kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana tugashimira n'abavyeyi abungere Imana yaciyemwo kugira ngo baduhe uyu mwanya wo gusangira namwe ishengero ijambo ry'Imana ntaraja kure ndafise intasho zavuye hariya muri Canada zo ntasho zarungetswe n'umuvyeyi umwungere Samuel Niyungeko kuko kwigenekerezo rya 19 na 20 twari dufise igikorane kitari gito Chawa muzungu yahora agendera hano yitwa Der Everti hanyuma rero twari dufise abantu batari bake hariya muri Canada mukoranye muri nk'amajana 5 yo barenga gatoya twebwe twacitse igitangaza Imana yakoze urumva rero biratandukanye nino kandi biragatandukana na murabona ni mutanguye ejo twebwe nta n'imyaka ingahe turaheza dutanguye ico gikorwa dushimira Imana rero kuvyo Imana yakoze byose ari havuye abavuye i Montreal ariho dukorera n'abavuye i Toronto n'abari aho tabanyene none twaciye dusezera ko twari twaje muri iki gikorane ca hano ca Yubile baca baraturungikana intasho umwungere yavuze ati mudutahirize ishengero n'abakozi b'Imana caravuga ati muzosome mukete Paulo yandikiye ishengero ry'Ifilipi 1 uhereye ku murongo wa 3 ngira ngo nsabe Pasteur Sebastien ashike hano asome iyi ntasho umwungere yaturungikanye hamwe n'abakozi bose b'Imana mu gihe yo bari hafi turamuhaye kazi Paulo yandikiye Abafilipi igice cya mbere ku murongo wa 3 avuga ngo nshima Imana yanje kuko mbibutse kose bandanye gatoya
kandi ko nsenze kose basengera mwese nezerewe kuko mwafatanije nanje gukwiza ubutumwa bwiza mwereye ku munsi wa mbere mugashitsa n'ubu kandi cyo ntizigiye nakekeranya nuko watangura igikorwa cyiza muri mwebwe azogeraheza gushitsa ku munsi wa Yesu Kristo. Nanjye birambereye kubiyumvira ko nnyo mwese kuko mbafise mu mutima ko mu ngoyi zanje no mu bukiranira ubutumwa bwiza no kubucimbataza mwese musangiye nanje ubuntu bw'Imana. Amen. Mbega murazakiriye? Nuko nimuzakire intasho z'umuvyeyi yarungikiye ishengero rya hano kandi natwe turazishikanye. None rero tudatebeje turaba ijambo ry'Imana hariya mu gitabo c'Itanguriro igice 8 turahera ku murongo wa mbere tumanuke gatoya. Igitabo c'Itanguriro igice 8 turahera ku murongo wa mbere tumanuke gatoya. Ndagiye gusoma ingene umwuzure wakamye. Imana yibuka Nowa, ibikoko byose n'ibitungwa byose byari kumwe nawe mu bwato. Imana ihuhutisha umuyaga ku isi, amazi atangura kugabanuka, amasoko y'ikuzimu arazibigwa, ingomero zo kwijuru ziragomegwa, imvura iva mu ijuru irahita, amazi agenda ahoka ku isi. Uko bukeye ya minsi 150 iheze, amazi atangura kugabanuka mu kwezi kw'indwi kw'igenekerezo ryako kw'I17 bwa bwato buhagarara ku musozi yo muri Ararati. Amazi agenda aragabanuka ubudasiba gushitsa mu kwezi kw'icumi. Mu kwezi kw'icumi kw'igenekerezo ryako rya mbere udutwe tw'imisozi turaboneka. Iminsi 40 iheze, Nowa yugurura idirisha ry'ubwato yabaje. Imana idufashe. Tugende hariya ahanyene muri igitabo c'Itanguriro 19 turabe ku murongo wa 29. 19 ku murongo wa 29. Igihe Imana yarandura ibisagara byo muri ico kiyaya, yibutse Aburahamu, irungika Loti ngo ave muri ako gatikizo. Igihe yasenyagura ibisagara, Loti yagize gute? Yabamwo. Reka tube turagarukiriza ngaha gatoya. Aya majambo y'Imana dusomye muri iki gitabo c'Itanguriro n'amajambo ahuye n'ibihe barimo by'amageragezwa, ibihe bitari bisanzwe, kuko abo bantu bo muri ico gihe ibyaha byaraduze biragenda bishikira Imana. Imana rero ico gihe yakuraho Isodomu, yabanje guca kwa Aburahamu. Abamarayika baciye muhiriwe, arabamenya, arabakira. Amaze kubakira arabaza Imana. Mugabo amaze kubaza Imana baca bamubarira bati tugusigiye isezerano tugusigiye nuko igihe kigeze Sara azoba afise umwana. Ico gihe Sara yaratwenze kuko umwami wiwe ari umushinga naye wiwe yarabona yuko ageze mu zabukuru, kandi nawe nyene yaramaze gusaza, yarageze mu zabukuru. Aratwengera mu mutima. Mugabo abamarayika baca babarira Aburahamu ngo ni kubera twenze, nawe aravuga ngo sinatwenze. Jisho ry'Imana rero
jisho ry'Imana rirabona nta namwe uryinyegeza. Mbega umuntu yonyegera ijisho ry'Imana? Ibaze nawe umuntu atwenze, marayika akamubona kandi atwengeye aho bita mu mpete, nk'ubu umuntu yoba ari hari hasi hariya inyuma, mugabo umuntu akaja mwiyerekwa akabona ibyo ariko aravuga, akabona n'ibyo ariko ariyumvira, akabona n'ibyo ariko arakora. Iryo jisho rero baramara ngo uratwenze, n'abavuga ngo eka sinatwenze, mugabo yari yatwenze. Baravyirengagiza, ntibabimuharuye ko kuko baciye amaruti turamanutse i Sodomu, kandi ibyaha by'i Sodomu byaduze bishika imbere y'Imana, baca baramanuka. Ariko Aburahamu arakebwa. Aburahamu na Loti bari abagabo babiri, yari se na se wabo, ariko umwe arahamagagwa uwundi agenda atahamagawe. Imana idufashe. Ugakorana n'umuntu atahamagawe azoguteza amagorwa, mugabo wewe wahamagawe, icyambere wihangane. Yesu nashimwe. Wihangane kuko uwaguhamagaye niwe bakuzi, ariko atahamagawe imbere n'imperuka ibintu birahinduka. Ngo aca icyo gihe ngo baramara ngo turagenda bacaca gusenga. Asengera hehe? Asengera i Sodomu. Araririra Imana. Imana nayo kubera bavugana hafi na hafi ikiramubarira uti none Aburahamu abo bantu ibyaha byabo byaraduze, mugabo nawe arabarira Imana uti none hoboneka 50 wobabanya by'ukuri. Imana yacu ni nyarukundo. Yesu nashimwe. 50 ntiyari kubahonya. Arasenga arasubira arayibarira ati Aburahamu nagerageze ndahwemutsa n'abantu 50 barimo, ariko nta 50 barimo n'ukuri. Basi aramanuka agenda kuri 40, naho nyene ntacabonetse. Arabura abagororotsi 40 i Sodomu. Arasubira aramanuka aja kuri 30, naho nyene ntibaboneka. Ariko uyu munsi we uri hano, birashoboka yuko waje gusenga utiyumvira yuko wowe umugororotsi, ariko ndakwifurije kuba umugororotsi ahimbara Imana mu izina rya Yesu. Uvuga uti amen. Kuko urabyifuza. None ko waje mu rusengero ntiwifuza kugororoka? Jewe ndabyifuza kandi nifuza kwama ngororoka iminsi yose, ngororokera Imana. Bangahe bifuza kugororoka? Turabe mwese murabyifuza kuko mwifuza ijuru. Yesu nashimwe. Ijuru twese turarirondera, ariko umuririmbyi yavuze ngo bareke bagende ikivunga, hazokwambuka intwari gusa. So gupfa gukandagira rizogendwamo n'abantu bose mu maraso ya Yesu Kristo gusa. Hanyuma rero mu i Sodomu barahagera. Bakihagera ba bantu baho baca barabasaba Aburahamu. Loti baramusanganira, bamusanganiye arabakira. Ba bantu baho rero ntagaye kubera ibyaha byabo byaduze bikageraho bitagerezwa kugera. Barababona baravuga bati aba bantu rero bazane tubonone. Iki gihe tugezemo ni igihe gikuze, shengero ry'Imana. Yesu nashimwe kandi Yesu adufashe. Tugeze mu gihe cyo ku mugoroba, kandi n'ubu ibyo birahari, biriko biraduga imbere y'Imana. Naho tuvuga ubutumwa bwiza bw'Ubwami, abo icyo gihe cy'i Sodomu n'uyu munsi barahari, ariko tuvuga ubutumwa kugira ngo abantu baboshe babohoke. Siko none intumbero y'ubutumwa bwiza ni uguhindura abantu bagahinduka bakaba ibyaremwe bisha. Yesu nashimwe. Ngo icyo gihe baramubarira bati nubwo biruko bazana abo bantu. Tugenda twihuta, ntabwo ugenda umuntu arasoromora ijambo kuri iyi. Bazana abo bantu tubonone. Ikintu cya mbere, umuntu iyo ari umuyimigira cyangwa ari nyamukira, mbega rubahika mu gihugu kitari cy'iwabo? Oya. Arabavuga ngo twebwe urumva aba n'Abamerika
abanyamerika siko none natwe turabakanadiye mugabo turabantu bahinduwe naho bavuga ngo n'umukanadiye ibambewe nguma n'umurundi byanka byakunda barashira kwa kantu uyu n'umurundi siko none n'umurundi rero naho byogenda gute tuguma turabarundi ntiduhinduka na gatoya baca barabura ngo kandi icyo kigabo n'inyamukira inyamukira n'umuntu abahana atari mu gihugu cy'iwabo kizane tubanze tugisohore baca batangura gushaka kumena imiryango y'inzu mugabo batarasohoka arababwira ati ndabise abana bakiri isugi cyangwa batazi icyitwa umugabo reka ndababahe mugabo muyo munsi abamarayika baca bakora ku muryango baca bagwa mu ruhundi abagabo bose ba muri ico gisagara baca batangura kujurajura canke kujujura ntibabona iyo bava niyo baja kuko abamarayika bari baje babashira uruhundi ku maso. Iyi nkuru turaza kwigarukako intumbero yayo ni ijambo ryavuga ngo Imana yibuka Loti siko none aha mw'ijambo ry'Imana aha twasomye mw'itanguriro Nowa Imana nawe yaramwibutse murabona igihe cyari kihaciye umwuzure uteye Nowa yaragororotse siko gashengero ry'Imana yaragororotse kandi Imana yamaze ngo baze ubwato kuko ibyaha by'aba bantu byangeze ahantu. Hari indirimbo yo mu Kinyarwanda ivuga ngo Nowa kuki wubakiyo nguge urakora iby'ubufafa bwose dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari ibyo ukora biratuyobeye bamubarira ngo herarubaye ku musozi none nta mazi ahari ibyo ukora biratuyobeye. Haraheze imyaka irenga 10 hari umuntu ambariye ati naho mubatse ngamukiniye Imana yarambwiye ngo hazotera amazi ndamuraba n'uyu mugabo ibyo ari byo byose niyaba atagize akabazo ahantu hotera amazi ariko naho atashitse aho mbaye abandi yarabashikiriye n'amazi ntiyabashikiriye none nomwita umuhanuzi w'ibinyoma canke hano w'ivy'ukuri myaka 15 irahetse. Urumva abana bamubarira ngo umva ivy'Imana yabashubije nk'uyu mugabo ariko arizagira. Iyo turiko turavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami hari abantu bavuga bati bariya abantu bagwaye mu mutwe baradeprimye nimubarondere ko ikintu kizima mweba ntimubone bagera mw'isoko akavuga ubutumwa. Ejo nagiye ku Buterere ncamanza gukoranya abantu mvize ikintu kinyakamwo kugira ngo mvuge yuko Yesu agira agaruke. Yesu nashimwe kugira ngo sinze ngiranire urubanza n'umuntu n'umwe naciye ndababarira nti Yesu ari ku rugi mwizere Kristo Yesu kandi muze mwihane. Abo rero twabonanye uwo munsi nta rubanza dufitaniye na gatoya mu mutima numva ntavuze Yesu numva ata mahoro mfise ndamushingira intaha. Rero wewe nawe mubiri uramuvuga canke ugaragara dimanche imisi yose ngaho rusenge uzovuga Yesu Kristo. Bibiliya iravuga ngo umuntu azonyatura nanjye nzomwaturira imbere ya Data n'abamarayika biwe. Yesu nashimwe. Imana rero ngo yibuka Nowa Imana iramwibuka. Mbega wowe uyu munsi hari icyo ufise usaba Imana numaze igihe kirekire uriko urasenga numaze igihe kirekire uriko urahamagara Imana hari ibyo none yo kwibukamo nawe muko yibutsa Loti yaramwibutse imwibuka ko bwa Aburahamu. Hari abantu bagendera ku masengesho y'abandi bagacana kandi abo rero abo iyo ari wenyine asenga n'iminota 2 mugabo ari kumwe n'abandi aracanira akegegeza kuko iyo mpemu yari yamanutse agendera bose nta n'umwe atagendera. Yesu nashimwe. Nawe uyu munsi uko Imana yibutse Loti uko Imana yibutse Nowa nawe Imana yo mw'ijuru ikwibuke kugira ngo ikugirire neza.
neza. Turabe hariya mu gitabo ca Samweli, igitabo ca mbere ca Samweli, turabe ijambo ry'Imana rimwe ku murongo wa 12. Igitabo ca Samweli rimwe ku murongo wa 12, turamanuka gatoya ngiye gusoma. Igitabo ca mbere ca Samweli rimwe kuri uriya murongo wa 12. Ndagiye gusoma, haravuga ngo nuko akomeje atyo gusengera imbere y'Uhoraho, Eli yitegereza umunwa wiwe, kuko Hana yavugira mu ntamatama akubita umunwa gusa, ariko ijwi ryiwe ntiryumvikana. Nico catumye Eli yiyumvira ko aborewe. Nuko Eli aramubaza ati, uzogeza ryari kwama uborewe? Genda uhebe uwo muvinyu wawe. Ariko Hana aramwishura ati, oyaye mwami wanje, ndi umuntu yabonye amagorwa, nta muvinyu nanyoye canke ikindi kiboreza, ariko nariko ndasuka amajojwa yanje imbere y'Uhoraho. Ntugire ngo ndi umuntu w'umunyangeso mbi, kuko aka kanya kose namye mvugana umubabaro n'amaganya bindengeye. Maze Eli aramwishura ati, nuko niwigire amahoro, Imana ya Isirayeli iguhe ico wayisavye. Nawe aramwishura ati, ntumpangaze jewe inshoreke yawe. Maze uwo mugore arigira, araheza ararya, ntiyasubira kwiraburanirwa namba. Bukeye barazinduka baja imbere y'Uhoraho, barasenga, bahejeje barataha, basubira iwabo i Rama. Maze Elkana ararira Hana umugore wiwe, Uhoraho aramwibuka. Haleluya. N'aya majambo y'Imana. Uzufata akanya wiherere maze usenge, usuka amaganya y'umutima imbere y'Imana yawe, uyibwire byose ku murongo ibikugoye. Imana iragukunda ntabwo yagutaye. Uyu muntu w'Imana yahuye n'umuherezi, siko? Mbega abaherezi nabo kubahwa? Mbega abaherezi nabo kubahwa? Mbega yaramubariye nabi? Mbega ko mutavuga? Ngira ngo ntimutwubaha. Aramubarira ati, wa mugore uraborewe. Aho uyu munsi wo kuborera ngo uraborewe utaborewe, mwopfana ko kweye. Kanivugire nirabira hejuru. Uwo mugore yari yuzuye mpemu yera, na mpemu yera yanyibukije ndiko ndasenga Imana. Ndumva yuko umupfasoni Imana yari yamugendeye. Arabona ngo mutware wanje, jewe ndi umuntu yabonye amagorwa,
n'umuntu nabonye amahano simborewe na gatoya ngo aca aramubarira ijambo rikomeye mubarira ngo genda amahoro ngo ntiyasubira kwiraburanirwa ukundi. Yesu nashimwe. Ca wibaza nanjye nibaza neza umuntu yitwa Aroni n'umuntu yitwa Miriyamu baragiye ngaho umwe yamuheretse uwundi yari umuntu akora ngaho mwihema dufata kuko murazi igihe baja butse Yorodani ikiyaga gitukura Miriyamu niwe yashize ku indirimbo. None muvyibuka abasomye Bibiliya hariya mu gitabo cyo kuvayo mugabo bidogera Mose ko yagize gute yazanye umuntu w'umunyegiputa ngo kandi biriva ngo yari yaramurongoye koko ntibyari by'imbeshe mugabo ngo baramwidogera Imana irabyumva siko none Imana yaramwumvise ariko aridoga Imana irakumva uri kuridoga hari aho bamucunga ukidoga ariko icyo gihe ngo Imana yumvise ikibatumako buri munyaruka cyangwa icyo gihema gica kiramanuka gihagarara aho hantu gihagaze aho hantu baca ababara ngo nimuze mwese muri batatu kandi bose baravuka baca baza aho nyene bashitse Imana ikibarira ngo nabyumvise mwebwe ni n'abakene tuzovugana mu ndoto mugabo Mose we tuzovugana imbona mubona. None bamubwirira ishari kubera iki? None ishari ni ryiza? Oya, Bibiliya ivuga ngo ico gihe baramwidogera Miriyamu hariya 6:16 kugeza kuri 22 niko havuga ariko ico gihe bamwidogeye ntibyakunda yuko mu gitabo cyo guharura 12:16 baramwidogera Imana irabyumva. Ndagira ngo ndakubwire ngo Imana irabona uku yabonye amaganya amarira y'uyu mupfasoni ingene yaririye imbere y'Imana hanyuma umuhereza akamara ngo araborewe mugabo ntabiha agaciro agaha agaciro umutwaro wari uhagaze imbere yiwe. Yesu nashimwe. Erega aho ufise ibikugoye ukaja gutibirake ku bantu oya agaciro ibikugoye n'Imana niyakuraba ikwihweje ibone yuko atarubanza ufitaniye n'abandi bantu mugabo ufise umutwaro ukuremereye. Yesu nashimwe. kandi Imana niyakumva izokugirira neza kuko ari Imana igira neza. Ni Nkomezi ya Yakobo ni Imana yacu iragororotse ngo ico gihe irabibona yuko by'ukuri bakoze ikintu kitari ciza icifata Miriyamu ngo nagende inyuma y'ihema acajeje imibende. None Aroni we ntiyari yacumuye ni kubera atajeje imibende hari ufise inyishu njyewe ndayifise ko nje ndavuga ijambo ry'Imana. Igituma nuko yari yarasizwe amavuta urarindira rero kutarayasingwa ureke guca urubanza wewe wasiga igihe cawe wewe niwikorera umutwaro wawe wonyene uraba ivyo bikuremereye uraba ivyo bikujigirije uraba ivyo bikugoye ubizana imbere ya Kristo Yesu akuruhure imitwaro yawe hanyuma uyo nawe azinanye n'Imana yamuhamagaye. Yesu atugirire neza kandi Imana idufashe. Hanyuma uyu Hana asenga Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo aravuga ngo jewe n'umuntu yabonye amahano nabonye amagorwa yari ingumba z'ubu ngira ngo zigenda ziratibirake ku bahetse ariko aho kuja imbere y'Imana hariho n'abaja kwa Rumenyi bakaja ku bapfumu. Mbega abantu bakija ku bapfumu muri iki igihe n'igihe gikuze tugeze mu gihe kigoye igihe ca nyuma aho kuririra Imana umuntu akagenda kwa Rumenyi ngo kumbure hari ico Imana yomukore. Uyu nawe aririra Imana ngo atashe Imana iramwibuka. Imana iramwibuka shengero ry'Imana Imana ikwibuke. Mbega ko kuvuga muri
kwiyubaka. Imana ibibuke. Mbega Imana itwibuka mu biki? Imana kutwibuka, reka nanjye nishime kuko ndimwo. Kutwibuka icyambere nuko yadusezeraniye ubugingo budashira. Yesu nashimwe. Ikigira kabiri, tukiri ino mw'isi, tukiri iwacu muri ino si y'uyu munsi, Imana igenda iratugirira ubuntu, ikaduha kugira gute? Kugenda twihanganira ibitugerageza. Icyo ni ikigira kabiri. Ikigira gatatu, iraturinda wa mubi. Ikigira kane, turwanirira intambara. Ikigira gatanu, iradushoboza. Wewe ni uwo kwishoboza. Umuririmbyi yavuze ngo ntawe wo kwirinda, ngo nawe nuko amakora ibyiza no kudacura, ngo ariko uzorumfasha Mana nzendeke kukwibagira. Yesu nashimwe. Imana igufashe nanjye imfashe kugira ngo sinze nibagire umwami w'abami Yesu Kristo. Uyo rero yadusezeraniye ubugingo budashira. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Yaba rero nawe Imana iramwibuka, yaba Loti Imana iramwibuka, yaba Nuhu Imana iramwibuka. Imana yagiye yibuka abantu batari bake. Nariya mu bacamanza Samusoni Imana yaramwibutse, kandi nawe yarakwibutse, nawe yarakwibutse, nawe yarakwibutse, najewe yaranyibutse. Imana iragororotse, izohora yibuka abantu bayo uko bukeye kandi uko bwije. Turabe hariya muri Luka, turangirize hariya muri Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka hariya 23 kuri uriya murongo wa 39. Yongeye kurangiriza. Haleluya. Havuga ngo ukwihana kumwe mu bambuzi, umwe mu nkozi z'ibibi zibambwe aramutuka ati wowe Kristo niwikize natwe dukize. Ari buwa kabiri aramwishura amwihaniza ati no kubaha Imana ntuyubaha, kandi uciriwe urubanza rumwe n'uwiwe. Tweho turishuye kuko tugiriwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Kandi aravuga ati uranyibuka Yesu, aho uzozira mu bwami bwawe. Aramwishura ati ndakubwira ukuri, ndakubwira ukuri, uyu munsi urabana nanje muri paradiso. Nguwo Yesu yibutse, aramubarira ngo ndakubwira ukuri, uyu munsi nyene uraza kubana nanje muri paradiso. Yesu yari ku musaraba bambwe, abambanywe n'abambuzi babiri, umwe iburyo uwundi ibubamfu. Kandi aho yari abambwe, isi yose yamubona umenga aravumwe. Kandi mu Bisirayeli umuntu wese abambwe yabavumwe, kandi bamubamba bavuga ati twiyanitse. Umuntu wese azoza avuga yuko hari Imana, serukira Imana, atari muri twebwe nyene ubwacu, tuzoca tumugira ngo ukunye. Baca rero baramubamba, bamubambana n'abambuzi babiri, umwe ibubamfu uwundi iburyo, kandi umwe arinanata ari ku musaraba. Aramutuka, arasubira arongera aramutuka, acambara ngo niwikize natwe udukize. Ariko uwundi aramubwira ati ariko wewe nukubaha Imana ntuyubaha, era abacira urubanza co kimwe natwe. Mugabo baca baravuga ngo Mana uraheze unyibuka barira Yesu, ngo uzozira mu bwami bwawe. Yesu aca aramubwira ngo n'uyu munsi nyene uza kubana nanje muri paradiso. None ntumva yuko igisuma cabaye icambere kwinjira mu bwami bw'Imana. Yesu nashimwe. Igisuma kiba icambere kwinjira mu bwami bw'Imana kiribukwa n'ijuru. Yesu nashimwe.
imana yacu iragororotse. Kandi aha niho buramwe abantu bavuga bati nanjye uyu munsi kubwira ijambo ry'Imana ndaciye urubanza ngomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. wowe uhari uri ubwa mbere, umuntu ari ubwa mbere aje muri iri koraniro mugabo akumva yuko akwiye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, avuga ati nanjye ndagomba guhinduka. Erega nanjye naho ntari gisuma ndi umusambanyi, erega nanjye naho ntari umusambanyi ndi mbonerwa, erega nanjye naho ntari iki n'iki, ariko akifuza kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza muri iri koraniro. Naho yaba ari hariya inyuma, naho yaba ari muri bariya bariko baraterura ibintu, akavuga ati ngomba guhinduka nakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ahagarara ahari tumusengera Imana. Urahari ari ubwa mbere ugomba kwakira Yesu, agakagenda gatanze. Umuntu ari ubwa mbere agorora ukuboko. Hari inyuma ntaba ariyo. Imana ishimwe. Nta muntu ari ubwa mbere atarakira Kristo ngo abe ariwe duherako. Bisigura ko dukwiye kuja mu mayira abiri rero hariya mu gisagara, tukaza turahamagara n'abandi bibereye mu vyabo kugira ngo baze, kuko twebwe twarumvise. Imana yacu nishimwe. Umuntu rero akeneye kwibukwa nkana, umuntu akeneye kwibukwa nk'uko Loti yibutswe, umuntu akeneye kwibukwa nk'uko n'abandi bose bagiye baribukwa. Mugabo akaba yarindogeye mu masezerano, akaba yaracumuriye mu vy'Imana yamubariye, hanyuma ijuru rikaba ryariyugaye kuri we, akumva mu mutima akwiye kwezwa agatunganya. Naze turamuhaye kaze. Muri rivyo yavuze ngo yikanguye azibiza ikiyaga, wewe ngwino kugira ngo wezwe n'ayo maraso ya Yesu Kristo. Wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, harahoya kuhagija amaraso, mbega imyambaro wirera. Yesu ariko arabaza ngo mbega imyambaro yawe irera. Yesu ariko arabaza ngo mbega imyambaro yawe irera. Umvira iryo jwi rikubaza yuko imyambaro yawe yera. Haleluya. Umvira iryo jwi ririko riraguhamagara. Niwumviriza iry'iwanje, ariko umvira iryo riri mu mutima wawe rikubaza yuko watunganijwe n'ayo maraso. Ucucika hano imbere usengerwe Imana. Wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, harahoya kuhagija amaraso, mbega imyambaro wirera. Nimuze muce mupfukama aho mugeze, murabona ino hamaze kuzura, ariko nawewe Yesu arakugomba. Ntagomba bagusaba maze gupfukama mu maranje, ariko nawewe Yesu arakugomba. Nawewe Yesu arakugomba. Nawewe Yesu arakugomba. Ico agomba gutungana. Life Isaiah. Hallelujah. Agomba kutunganira Yesu kugira ngo azokujane mu bwami bw'Imana. Ngwino woge mu maraso ya Yesu Kristo. Fukabahuri woge mu maraso ya Yesu Kristo aramushikira. Umwami wacu ni omnipresa, agakanya ahari no muri Kamedariyo no muri Oceania ariyo aragororotse. Cabugufi wumvira iryo jwi ririko riraguhamagara. Reka dusaba umuvyeyi wacu, umwungere wa mbere w'ishengero
umukiza. Imana itahebye umuntu amaze kononekara. Imana yagendeye umuntu amaze gucumura. Imana yabonye ibyo abantu bakora. Imana yatanze umukiza kugira ngo abantu bongere kwiyuzuza n'Imana. Mana nyakubahwa, turagushimiye kuri iri jambo ryawe turose. Turagushimiye ko abantu bawe iyo bakugororokeye urabibuka. Iyo abantu bawe bagukunda urabibuka. Iyo abantu bawe bagusenga urabibuka. Haleluya, turagushima mwami ko abantu bawe bibuka. None muri iki gitondo turose iri jambo. Iri jambo turarironse kuma wibuka Abrahamu, kuma wibuka Ana, kuma wibuka Samweli, kuma wibuka abantu benshi warabibutse ufise icyo bagombako. Ariko nagomba mvuge iyigene wibutse Ana ariko ararira, ariko aracura intimba, yiraburiwe akaza imbere yawe kuko ijambo ryawe rivuga ngo ntuzirukane abajahuwe. Amen. Ariko arasenga, ariko arasenga, igihe kigeze uramwibuka. Mana yo mw'ijuru, aba bantu ko bahagurutse, hari ibyo bagendeyemo bidahuye n'ubugombe bwawe, hari ibyabazimije, hari ibyababujije kubandanya urugendo, ko bemeye guhaguruka no guca bugufi. Ngwino ubibuke. Haleluya, ngwino ubibuke, ngwino ubibuke bariko baremera, ngwino ubibuke bariko baratura, ngwino ubibuke bariko baravuga, ngwino ubibuke, ngwino ubagendere, ngwino uvugane nabo. Urakoze ubagirire neza, natwe tubasengeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. ababanze ahagarara imbere y'Imana uko uri kose. Tuje dusaba Pastor Elvis asenga Imana. Reka dusenge Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe mwami iyo rihemuye imitima, ijambo ryawe